Good News Films, double favor without limits. Usimabukuwa icho wabubikiche Usimabukuwa icho wabubikiche Iubikicinesa uiguhane nyungu Iubikicinabi uiguhane nyungu Ivyo vyose n'ingaruka Ivyo vyose n'ingaruka Ivyo vyose n'ingaruka Ivyo vyose n'ingaruka Mahoro ki Kwa mahoro ndakwinginze no kuvuganga uraje nawe kugira ngo navuge ko ndagufashe ku nguvu mbona ibyo gufashwa ku nguvu iwanyaraga harawe oya hakinga imbabara nuko gusabye ntakanya gato tetwa tacu ufise umbwira umva nkubwire hakurumbisha ururimi umwaka umwe worumbisha umurima umwaka umwe ururimi rwawe rw'uburiganya n'akanwa kawe k'ubugunge ndabazi neza nta mwanya mfise ariko umenye umanika agatu wicaye mu kukamanura ugahaguruka ivyo mwakoze iki kibi kizobahekenya muzovyicuza ubuzima bwanyu bwose Mathias, ngwino hano. Mathias, ndashaka unyibutsa akazi kakuzanye hano. Ko gukora isuku, avomerana n'amashurwe nkongera nkugura upangu y'abashitsi baje cyane. Hanyuma ko mona ya mashurwe biba yumye kubera izuba, kuki utayavomerera ko kazi kawe? Nari navomereye mu gatondo, ni izuba ryinshi bene mbwa gahanga, nari nagerageje. None ko wavomereye, kuki utafashe akeyo? Reba bibiriya byose byagiye byuma muri jardin. Wagira ngo hano nta muntu haba, nubwo tutahaba ariko turahaza. Mwembi muhaba, genda ujye kuzana umweyo. Ukubure hano utu tuntu twose ugenda udufata utugira. Kabugira vuba vuba. Wasoni. Umbwirire Constance azi hano. Constance. igikorwa nabahaye mu kigo byo ndashaka mumbwire nimba byabananiye nishikire kuri tere ndabyigirire cenyene kuranyuma nta mwanya wo gutakaza kuranyuma neza David ariye boss umuhungu David twavuganye neza yuko tuzaguhurira muri kibanza ariko nanjye sinzi ngene vyagenze kugira ntabari ngaha muri mwanya but once nsanze David arimo
they will know who Smash really is. Kadusubira hariya. hanyuma Constance ko guturuka hari i Kigali iwacu mu Rwanda ukihagera twaganiriye gake kwa kundi ko mashagaga yawe uvuga bikagira ubwo ugacicika ukagira ngo wagira ngo ni nk'umuntu waje afata nk'ikina gushyira nko ku munwa bimeze bite no mu modoka nuguciceka bimeze gute kutakivuga byakugendekeye gute uratwite mbimenye ye mabuke ubu hano avuga ko Paris atari hari bavuga ngo kubaka niwe wubatse nyabona abandi baribeshe bavuga ngo niko zubakwa yishwi je ntavyo noshobora mu Constance ibyo nibyo nkubashije urumva ukuntu uri guseka niko zubakwa nibyo nkubashije wowe nkubashije impamvu uri ikiragi uri bubu utavuga nibyo nkubashije gusa nayo ibindi bireke mabuke reka nkubwire burya ntawe uhurisha atinya n'umwami atinya impongo igatinya ubuhiri bugatinya umuriro ugatinya amazi agatinya ubufi je narahuye n'igikomere ginini harya mwarujya rugo rwawe uzi ko Paris yampakije Paris yansanze mu kigo ndimo ndamisura arampamagara afise urugufura amahero arambwira yuko nsubire kugasakurura kakanwa azoshashiraho kwigufuri akugara amaze kugara ngo urufunguruzo ngo agacarumira ewe nanje ndiyumvira mbona yuko utokomera ko abaga umugabo wawe kugira bamukorera mu rufunguruzo banyugurura umuntu nanje nkaca mbona bakwatuye rya gufuri n'umunwa woca ubeguka naciye nemera ibiganiro ntandi mahitamo nari mfise kandi urazi ntari no mu gihugu c'iwacu umugabo bo ushaka noraga ntakubwira ibyo ukeneye byose iby'i Burundi byose kuva ku ntango kugera ku ihereza narahatswe nicyo cyari cyaguteye kutavuga yego mabuke nta kibazo ntabwo ubu ngubu turi kumwe n'uriho na Paris ngaho ugenda ukomeze ibikorwa byawe ariko Patiri nyamara uri umugome kamubwiye urarinda gukanga umwana uzamushyiraho n'ingufuri urufunguzo urumire urumva ibyo bintu byanashoboka akana kanawugufa cyakora mbonye umuntu ugukanga ubugambo ugire aha urumva wowe urakuze twemere twegerane tuyage umunsi umbwira ikibazo cy'ujya mwana hajya nanje narumiwe nuze rero twegere Imana dukizwe twirukane impwemu ya karande nanje mfise ikibazo cy'umwana navyaye atari kuri se wa Chris naje kurondera hano mu Burundi ni sasi ndamutora sa kumbe naho ngo imvura mu muvu uwo mwana tutamenye ndomo wahitanye ndajura gataho ko kwasi nkivuga ego kweri batwenga abandi batikwije yavyenda bakwaje aho urabona hagati ya je na wewe ari ndeyo twenga uwundi ewe mukama ahubwo nuze tuje hamwe turabe icokorwa turabe ko tworonka uwo mwana ariko rero
Ngugira inama nuze dufashanye ega we tugowamwe urumva Ni hatari mufere ni hatari kandi avyumva ibibazo biri ari hatari reka rishaliwe ne harigiye ntaba nkabura ico mfata n'ico ndeka igihugu kikanyagira kandi kitari gito mbo finire uraze kubwira inkuru umviriza ico kizina ca finire je sinakikwihanije umviriza ico kizina ca finire je narakubwiye yuko udakwiye no gusubira kucibuka hamagara izina nakubwiye aho rero turateka bisha King Sabbas ntaco bitwaye mbo sivyo byari by'ingenzi Saba urana umugenzi kandi umva bari kwimiganda kubwira burya abantu baciye ku ntebe y'ishuri rimwe na rimwe ngo ntibapfa indya bariye sivyo urana umugenzi kandi numvije n'ivyo mbwiye hariho umutama tubana mu boss urumva yarakeneye umukozi kuri umva bare kuvyo muganda kubwire kuko abantu dufatiye mu cyo kimwe umugandi ko ndabikubwira nk'umugenzi nkuko nanje wobimpanura ubonye ubuzima bunyankiye sivyo shasaba rero uwo mugenzi uwo mu papa yari kwarondera abazamu wewe yari yashatse ko ija muri ajya amasosiyete kugira ngo azane abasiti ariko jewe komwe tubana ari namupropose yuko ufise umuntu ushaka kumera akazi k'ubuzamu ukivuga yuko Imana bugiye nyibukeje nkaronka akazi ya kandi Imana ikuhezagira Lionel uyi ikintu kimwe utazi jewe ndi umuntu adashobora atagaya akazi ego kwiga ko narize none ayo mashure uno mwanya reka mfashe iki wow Saba Imana ishimwe nangize ngo ushaka kwifata ukundi reka kandi Saba urana nk'ubu ko ufite ikibazo cy'ingene mugiye kuba nk'ubu ikibazo cyo kuryama kiravuyemo hama ati witwaye nk'umwana mwiza kandi akwizesha Saba no kuri wewe sivyo ntashobora gufungura kubona kuko impapa ameze neza ntacyo nakugaburira erega Saba burya hajya nta hantu Imana idakura umuntu burya ibintu byose ducamo Imana ibifise plan yabyo cyane rwose aya madorari guma wigana we wenyene ha uru no muzi kwanza guma wikorana senda kwese nigire kwanza wewe kuva twagashikiye ino musi uraje kuturaba sha imiryango ari yakera n'ukuri aya reka bazo ukuntu wewe uyerera irigize kabiri nza ngaha simfa ndakubonye mu byo wamenyereye kweri kumukata amasite bindi bikaho twe ntoza kuturamutsa basi Jambere kwanza ndishimye kukubona sigiye nomero za kuko nazo na ifisi hama nzakubwira umunsi nzoza ko sana shatse zo kunyihera izo dolari dusangire urumva sana ndabo nikizamo Rindira gato mbega urabizi yuko Ivete yari yatumaze kutwirukana mu nzu yiwe aha nariko ndiyumvira sinanifise iyonja nariko ndiyumvira iri ni ijuru rintabaye ijuru rirantwengeye ikiri gitangaza mu bitangaza je ntashobora kwibagira Lionel ino ni inkuru nziza umbwiye hanyuma irevre je nariyize ariko ndaho nize amashuri n'umwanya nta kintu rekaramfasha ariko sinshobora kugaya akazi icyo ari cyo cyose nshobora gukora nkabaho jewe ndi tayari none gashaka isi yampemukiye nawe ubizi ntafise iyonja ayi yaba nari mfise basi niyo nkomoka ngo menye ngo nkomoka ahantu runaka jewe mba naratekeye urumva mba narafashe agasashe nkashiramo uduhuzu twanje nkasubira ruguru ubure nariko ndiyumvira iyonja nariko ndiyumvira yuko ngira mba umwana wo mwibara Sasa
nuko ntugire ikibazo burya anye isaha y'Imana ntawe uyunguruza ivyo nanje ndabizi ko bimeze uko gusa nanje naje mvuga mu mutima ati ndashaka vyakira gute kandi Saba ufise amahirwe menshi mwaciye ku ntebe y'ishuri indi murazi kandi burya akazi kabi gategura keza urana nk'ibigeragezo wari urimwo ntavyo narinzi ariko Imana ibifise ingene bitwara ubwo rero wenda gutelefona ku mugwanda kubwira kaya telefone kanazo kwa cyangwa akariye nawe oya nawe ari nawe nkubititse ndacagafise ariko kuvyo narimwe oya vraiment urondera umukiriya nawe nkubeshe ambwa urabika akana gwa acaka bungabunga aka ndakamara imyaka abantu bambwira ngo nyambara ikirere ahubwo urampanaka amana uramana nako bisa ngo nze ndajya bituma nguma ndakwibuka bo reka rero nsimba arandi nabingiranje telefone ntizima naho izima nukuri ndinze yuko duza kuvugana n'uwo mugabo ncanza kukubwira ndakubuza gena juno musi simpuye n'umuntu simpuye na Lionel ahubwo mpuye na marayika kandi ni Gabriel kuko aja nzaniye amakuru meza sha Imana ikubeko sha singoyekeje ariko ndagushimiye tu sawa Karibu atera we yo amahoro cyane ate mahoro neza yo amahoro neza yo amahoro neza yo uyu we ahubwo nawe ntusaza warabyibushe protine urakoze urayumva amahoro cyane amahoro neza ndamuzanye urakoze cyane muguma mwiyubura rero nukuri hewe amakuru y'ibiherero yavuye ku mutima nari ndakubonye Yes, Remy bite? Angwe Bujumbura umeze neza. Okay, none ndajya nkubaze. Amafaranga atagera kuri konti yemeze gute? Remy reka twumvikane. Mu buzima bwanjye urabizi ko ntajya nkiniyo mikino. Sinibaza impamvu utohereza amafaranga ngo utegereze ko ari ngo aba menshi ibyo nge nigeze mbikubwira. No, ibyo ngibyo nge ntago mbishaka. Shiraho amafaranga uko yabonye yashye kuri konti, uko yabonye yashye kuri konti. Nanjye mpite mbona message. Hari ikindi kintu nshaka. Nguhaye iminsi 2 aya mafaranga yanjye bageze kuri konti bitari ibyo imizingira avamwe imyibana no nta ndi magambo ushaka kuvugana nawe bye yo hemwe karibu mwifuti ituba ni ryinshi sante yo mama ade yo ni mwihereze n'ukuri amakuru yawe rero wowe n'ugusaza ntusaze oya reka ubusaza burandembeje ahubwo wewe Dorokasi n'ukuri
ubyibuhe emo yawe carakemutse caravuyemo induru yego ewe akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye muvyeyi niwe ko mwenzahemye urandyoheye burya namubona ndiko ndatwenga burya ntwenga mbabaye. none Dorcas ubabajwe n'iki ko mbona wewe cyavuye mu induru reka nshaka kwigirisha ahubwo duheko ku madolari reka hadera kari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye kandi burya amahoro aruta amahera. Icatumye renda guhamagara nagomba umbarire yuko hari n'iyambu womenya ya wa mwana wanje Finira burya niyo yanzanye agahinda kari mu kunyica hari ico ubitsiko. amakuru y'umwana wawe ndayafise wavyumvise Finira ndamurose aha aho wirukiye wavyumvise yaraje mu rupangu mu kitoke aho tuba hanyuma abo mu rupangu babanje kwibaza ngo ni umusuma ariko nanje nca ndahaseruka turaramukanya turagwana mu nda hanyuma caraheza arambaza ngo mbega ni wewe Dorcas nanje ndamubwira toya jesi di Dorcas hanyuma arababara ariko uwo mwana wawe yarakuze yarabaye umusore mwiza hewe aragufise ko agashusho aragufise ko agashusho ariko aho ndamubaririye ko nyene ntari Dorcas yagiye ababaye cyane yihebye biraboneka ko afise intuntu nyinshi mu mutima wiwe. none ga muvyeyi ntiwamusavye n'akanimero? nta kanimero kiwe nashoboye kuronka kuko yaciye ahaboneye ko atakubonye yaciye ashavura cyane emwe yajanye intuntu imwe atakoma bikubwira yajanye intuntu nyinshi n'akabonge kenshi cyane. uretse ndose na adresse yiwe n'ahatumbereye n'iyawe nta n'iyawe ariko n'amakwisi tekana Finira azoboneka tekana nubwo ko ari mu gisagara ca Bujumbura tekana azoboneka igisagara caragutse korotirira wacu igisagara caragutse uzokora uko ushoboye ndi kukibi nta kanimero nta veni nta kintu nzamuhiga tuzomurondera tuzomukura muvyeyi humura umwana wawe azoboneka icyatumye amenya hajya mu rupanga akahaza nico kizotuma uyo mwana uzomubona humura umwana uzomubona narabonye umuhungu yamuherekeje rero tuzobikurikirana tuzogufasha kumurongo umwana wawe azoboneka humura tekana yakonye icaga mana amakuru yawe nzo yahaga oya kwine nje ndakubaza none nk'uyo tuba tutahurira aha kwa Senge umbonera ahantu twahurira ari hehe kweri wapi tubonana gute ese imiryango y'ubu turateye isoni muga dukwiye guhindura tukaratwa turaramukanya ego nukuri ibintu kwiye kosorwa tukaza turaraba rega je nenda nabakumbuye naje cyane ndagukumbuye ego nukuri sanyenesha bya ndafise ikibazo ngo ibibazo karebe ibibazo umwana nkawe ufise ibibazo ki ibibazo ntibitora ukuzi kandi bitora umwana wari wose biramushikira mbere nawe rero kiruka umviriza abanza umviriza umuntu we afise ikibazo ariko bya je naravyaye umwana umwana navyaye n'igabo cyitwa Patrick umugore we rero amereno nimbabura mbere ibamba watuma akazi
Ingavyumvise bitungeje n'ibihe. Oya. Oya, kwinde nukuri, sorry, siwe ntwenze n'ibintu nari nibutse sha. Nari nibutse kungena mu matara yanzanye yaje arasurira inzira yo. Tutavyumva. Sherekana n'ibyo sha, ibyo bireke ndagusaba. Ndagusabye mbiriza ikibazo nifitiye by'inkorera. Ariko wumva bitagutwengeje kweli. Natwengeje mugari usoma yaturimo shaka barira. Ewe kwini. Pole sana kweli. Uti rero umugore wiwe arakubangamiye kubi. Kubi. Mugabo rero kwini urumva biragoye. Umva kwa mutwaye umugabo. Higa sinari ndabizi ko afite umugore. Nzo kumenya ko afite umugore ntavyo yari kwemera. Yego umuryango wacu umukama wanje yewe byaracanganye. Ko yavyaye ku kigabo. Sha pole sana kweli, pole sana. Pole sana none uramusaba imbabazi rega wewe niwe wari mu makosa. Basi yonyemerera. Reka yaba yanyumva. Reka ntanyumviriza. Reka. Turagurana mwenga n'imbabura ntabwo kunurira. None ashaka ngo bigende gute? Sinzi uko bizogenda. Amukunsenge. Amasengera kweli. Pole sana kweli. Hagushaka shara karenda kubwira. Ngo twene kuba turafasha senge. Yego kandi sha. Ngaha hanze. Habari baza ko turavuga ubusutwa. Halo, Odette. Uraho? Ese wari uzi ko nashyitse? Ndi inaha. Ugize Imana ngo ndakuvugishije. Kubera iki? Umva, reka nkubwire, amafaranga nayanjye ndakugaburira. Ngo uwo mwana ni njyewe umwishyurira. Ikindi cya kabiri nawe ndagutunze, sibyo? Komeza nk'umufate. Ndashaka guhangayikisha Patrick ku buryo we na Queen bisanga karusha. Ubuzima buguha icyo wabubikije. GNFILMS, GNFILMS, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.